gihe hari abariko bitoreza gutwara imitumba n'amakartier biboneka ko abakenyezi barimwo ari bakeyi cane. Aha rero Jeanne Fayo Guhora umunyamabanga w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi abahamagarira kwitoza ari benshi ariko ngo n'abarimwo arabatera intege. Ibi rero akaba yabishikirije mu gihe abakenyezi b'imboneza bari batunganije inama. Reka tumwumvirize. Jewe ndi umunyamabanga w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi. Uyu munsi mwagize ihuriro sinzi ko twita conference de presse, Conference internationale des femmes leaders. Abakenyezi b'imboneza. Yego. Aho muri iyo nama yari ihambaye mwavuganye ibyoki. Yari itanguzwa ry'ibikorwa vy'iyo conference y'abakenyezi b'imboneza. Abakenyezi babona iyo baja. Yari gutanguza ku mugaragaro wundi ibikorwa vyatanguye kera mugabo kwari nko gutanguza ku mugaragaro kugira abantu bavuga ko ari officialité kugira ngo bitangure bose bamenye ko vyatanguye naho byari bisanzwe biriko birakorwa. Ubu hagira hari amatora ku mitumba ariko uko tubona abakenyezi ntibariko bavyitabira cyane nenga bari ku rugero rwa 22 canke 20%. Ubwo ngiye ntubona ko ari bitoya. Twebwe nk'abakenyezi nibyo 22% ugereranije n'abarundi bose si vyinshi cyane mugabo hamwe botorwa abakenyezi ibice 22 twe twokenguruka nk'abakenyezi kuko uyu munsi muri 2015 amatora aheze twari tugeze ku bice 6 n'uduce 6 kw'abakenyezi barongoye imitumba. Murumva yuko turi kure cyane. Inyuma ya amatora ageragere yandi aya turimwo twari tugeze ku bice 9. Hariho rero abakenyezi basubiriye abagabo baraduga. Ubu rero abiyandikishije banatanga amadosiye aremegwa arakirwa neza muri seni ni bice 22%. Ivyo ni bice bitari bike ni intambwe n'ahatari byinshi cyane ni intambwe twe dukenguruka ariko dukenguruka hamwe abandi bakenyezi mu mitumba bo bashigikira bakabahunda amajwi bagatorwa twoshima. Mugabo ego naho muvuga muti byofuma haraka mu mutera abakenyezi kugira ngo kumbure matora za canke n'ubu kumenga barashobora kubandanya biga ariko bakiyamamaza haraka mu batera kugira ngo cyo gitigirikishe ngana nkuko abaturongoye abakenyezi nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi na nyakubahwa cyane gose Denise Nkurunziza ya mutambukanyi wa nyakwigendera yahora atwara igihugu cyacu cy'u Burundi yabishikirije n'abandi bafasha amajambo muri iyo conference twari turimo bavuze bati turasavye abarundi na cane abarundi kazi bahunda amajwi abakenyezi bagenzi babo bariko baritoza mu mitumba kuko uburongozi bwiza bugira hasi hakomeye hasi binyeganyega no hejuru hariho ingaruka zibambi. Uburorero bwinshi naho usanga iyo imitumba itarongowe neza n'abastanteri ntibaheza ngo boroherwe abakuru b'imitumba abachef de zone ntiboroherwa iterambere ntibitera rije imbere nkuko tuvyifuza. Rero ko twagize imana hakaba abakenyezi bavyumva bagatanga amadosiye na cane ko dosiye zigoye kurondera abo bakenyezi bavyumvise bagatanga amadosiye 22 bice 22%. Turasaba abakenyezi bagenzi babo abana babo abo bubakanye ababanyi abajeje intwaro babashigikire tubone amatora aheze ivyo bice 22%. Tuzoba tugize intambwe idasanzwe uravye iyo tuvuye. None turavye madamu ko abakenyezi bafise abagabo babo mu gihe abagabo babo ari bo boseruka mu by'intwaro ko urugo ari babiri kandi ko baba basa nkuko ari umuntu umwe hari icyo byitwara ari abagabo bagiye mu by'intwaro gusa nibo baserukira bikwiye mu hariho mwumvise ko ari bice 22%. Ndiko mvuga ibindi bice 88%, 78% ni by'abagabo. Nukuvuga abo bakenyezi twarana bagendeye turavugana n'abakenyezi
muri abo bakenyezi nta mugabo n'umugore bariko baritoza ku mutumba bava mu rugo rumwe, ivyo nivyo nashoboka. Barabija inama bakavugana, ari umugabo agiye imbere umukenyezi aca abanza akareka, kuko n'abana barakeneye gukurikiranwa n'ivyitunganya ry'urugo, ntivyoca byibagirwa umuntu kugira ngo bose barongone imitumba. Eka noneho nta nkuba zibiri zisangira igico, kuko barinze babana baba no ku mutumba umwe, rero ntivyokumvikana ko bose boja kwitoza. Rero abo bakenyezi barinze baja imbere, nuko abashingantahe babo babemereye ko baja imbere, nico gituma dusaba ko bashigikirwa, kuko twaraganiriye n'abakenyezi, twaraganiriye n'abo bubakanye, twaraganiriye n'ababakikije abana, ababanyi, turumva yuko ari abakenyezi b'imboneza, kandi ubu turiko dushigikira imboneza abakenyezi, kuko tubona yuko hageze ko duhaguruka tukavuga, tukareha kugira ubwoba. N'icivugo n'iyo conference tuvuyemo bavuga bati umukenyezi w'imboneza ni umukenyezi abona iyaja, ni ukuvuga umukenyezi ariko araterera biboneka mu iterambere ry'igihugu. Yego. None umukenyezi agiye mu nzego zifata ijambo, mubona muri rusange abakenyezi akunguko bahakura kabakara? Umukenyezi asanzwe ari umuntu yitanga, iyo bamuhaye igikorwa asanzwe abikora atiziganya, akarusho gategeza kuboneka, kuko nta kintu na kimwe asiga inyuma, haba mu vyerekeye indero, haba mu vyerekeye imibano, haba mu vyerekeye ubutunzi, haba mu vyerekeye umutekano, nta kintu na kimwe kimusiga, arinze ashingwa ayo mabanga abikora byose kandi akabikora neza. Rero twebwe turamaze kugendera abatowe, akarusho karabonetse. Bijya vyitwa guhohotera canke ihohoterwa rifatiye ku gitsina biragabanuka cane gose, iterambere rikiyongera mu ngo no mu gihugu. Muri iyi ntwaro nshasha hari icyizere mufise muri leta nkozi, leta mvyeyi, ku bijanye n'agateka k'iwanyu? Yoba amaze kubizeza Sebarundi nyakubahwa, ni ukuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Ndayishimiye Evariste yaratwijeje mu kutwemerera yuko azohonyora mu kirenge c'uwamuhaye, c'uwamushizeho, sokuru wacu nyakwigendera. Yaratwijeje mu kutubwira ati jewe, noneho twarabibonye no muri propagande, hariho vyinshi vyari bimanitse ku mabarabara vyavuga biti umugambwe ushingiye ku iterambere ry'umukenyezi. Ico rero ikintu caduhaye umwizero, kiranadutuma twiyumvira natwe ico twokora kugira ngo abakenyezi bashobore kuja imbere. Aratwemerera yuko azotwumviriza, aratwemerera yuko ata murundi n'umwe kiretse ikinebwe atazoronka ico afungura n'ifaranga ashira mu mufuko. Aho rero muri abo barundi benshi abakenyezi turimwo, ico rero ni umwizero munini rwose. Ahanye rero hasigaye ko umwe wese yisuzuma, mbega je ndakora, mbega je ndikinebwe, ndi wa wundi wo gusinzira, wo kuryama, wo kwisiga ku nzara gusa, ibintu nk'ivyo. Twebwe rero tuvuga tuti yaraduhaye inzira yo gukurikiza, yaraduhaye umurongo, ubu ni ukuja inyuma tugakorera igihugu cacu. Bari kumwe n'umutamukanyi nyene w'umukuru w'igihugu, wowe nta kajambo yoba abatekereye ku bijanye kumbure n'amatora, ku bijanye kumbure n'ibintu bariko biyandikisha kugira ngo babe abakuru b'imitumba n'abakuru b'amakaritiye, canke hari n'akandi kajambo turetse mwebwe baba batekereye karemesha abakenyezi? Nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ndabisubiyemo, yadutekereye akajambo nk'imboneza zibona iyo zija. Yavuze ati ndasavye abarundi bose, kuvuga ntiyavuze abakenyezi gusa, yavuze abarundi bose, na cane cane abakenyezi, guhunda amajwi abakenyezi bariko baritoza mu bice bitandukanye vy'igihugu, ni ukuvuga ku mitumba no mu makaritiye. Yasavye yuko boshigikirwa, ico ni ikintu gikomeye kandi nibaza ko kigiye kuzokumvirizwa na benshi, kizonafasha abakenyezi batari bake gutorwa. Ego, kuko bajya bavuga ngo umwera ngo uva ibukuru ugakwira hose. Yarivumereye rero kandi twakengurutse. Namwe mwogiye bakwe mwebwe ku gatwe kanyu akabatumako, akabaha umubonano
ikintu mubona cihuta mu musaba cyo iki? icyo namusaba hamwe byoshika akantuma ko kugira tubonane ni uko abakenyezi twogira urunani yodufasha akatubera umuvyeyi akatwunga kuko burya ingumwe canke ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba ni ukutwunga ni ukutince tumusaba yotwunga akatwumviriza hanyuma akatuja imbere nyene akatubera itara akatubera urumuri kuko uba ufise urumuri ntahakurira hasi akatugira mama akatubera umuvyeyi kugira ngo inguvu zacu ntizisanzare zitatana hagire n'abahava baja mu bitagira umutwe n'amaguru akatwereka aho twoca akatwereka ico twokora hanyuma natwe tukamubera abana tukamugamburukira kugira ngo ntakore wenyene kuko nta nivyo yoshobora wenyene tumushigikire nawe adufashe atudodoreye no hino hanyuma tugire urunani rukomeye kuko turi inguvu ku gihugu cacu. Muri mesi ariko hibonekeza abakenyezi bica abagabo babo mugabo bose nshatse kuvuga ngo abagabo bica abagore bitera kamo kuhanura rero yaba mbere n'abagabo yaba mbere n'abagore bakora iki? Ivyo ni ibintu bitaryoshe kumva bitaryoshe bitanezereye na gato uretse ko ari icaha gihanwa mu mabwirizwa y'Imana ntaho twari tumenyereye kumva abagore n'abagabo ubundi mumaze kubakana ntimwategeza kwicana yego ntazona zitakubitana amahembe mugabo kwica ugashikaho mu mwaka ubuzima biba ari ibintu bidasanzwe ni n'ishetani ahubwo niko nobivuga iba yagufashe kuko amasentara aruguruye amategeko arahari nimba ari kina kiriya mudahuriza ko abahanuzi barahari ntivyari bikenewe rero ko umuntu arinda kwaka ubuzima uretse ko umukenyezi tutaye tumenyereye yuko ashobora kugira ibintu nk'ivyo binagoye no gutahura binagoye no gutegera. Nawe Mwanza Shanera ashaka kwitoreza ubukuru bwa quartier mu Ngagara avuga ko ashobora kuzotsinda kandi ngo azorongora abandi neza. Mba muri commune Ntahangwa zone Ngagara quartier ya 5 nkaba nifuza kwitoza muri yo quartier ya 5 nyene. None uraba hari amahirwe uba ubona yo kuzoroha amajwi? Ndayafise rwose ndayizera ko ndi umukenyezi yemera rwose umukenyezi numva yuko uwo nosaba ijwi atora inyuma. Yego none mu gihe uzotowe uzotunganiza abantu gute? Uzotunganiza abakenyezi gusa canke n'abagabo uzojyanira ubatunganize n'abana abantu bose muri rusange? Jewe ntowe nzoba umutware wa bose nzotunganiriza bose ari abagabo ari abakenyezi ari n'abana. Yego abakenyezi twari tumenyereye bikumira nubwo byabajemo gute kugira ngo mugire umwete wo kwitoza nk'umukuru wa quartier? Jewe narahagurutse maze kumva kamo twatewe n'indongozi zacu batubwira bati nimuhaguruke bakenyezi nimuhaguruke mube abatware canumva candasoma no mu mategeko agenga amakomine hariho ingingo ya 45 n'ingingo ya 46 ibisigura neza ivuga ivyerekeye iterambere ivyerekeye gutsimbataza amahoro no kunywanisha no abatasi canumva ko ico kintu umukenyezi wese agishoboye niho naca mfata iyo ngingo mvuga nti ivyo ndabishoboye reka mpaguruke ndabikora. Kiretse wewe hari n'abandi benshi batinya guseruka kwitoza ngo batware batera kamo? Ndatera kamo umukenyezi wese ahari ahaguruke kuko turashoboye nivyo na nyakubahwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu cacu nyencubahiro yaduteye akamo avuga ati les femmes destinées umukenyezi wese aba afise intumbero yuko ategerezwa guhaguruka akagira ico afashije mu muryango yose.